duhamagariye abenegihugu bose gucungera neza ahantu hose hahurira abantu benshi, babonye ikibateye amakenga bakakimenyesha abajejwe umutekano hakiri kare mu ntumbero yo kuzitira tutaronegwa. Ni no kuri aya majambo dutangaje icese iyugururwa ry'ibikorwa vy'isasa risanzwe rya Myandagaro umwaka wa 2026. Murakoze, Imana ibahezagire. Nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka, banyakubahwa bakenguzamateka murongoye imigwi yamaho, banyakubahwa bakenguzamateka, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Gitega, nyakubahwa mwaserukiye umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega, banyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu mu Burundi, banyakubahwa muserukira amashirahamwe mpuzamakungu n'ayakorera mu gihugu cacu c'u Burundi, banyakubahwa mwaserukiye inzego z'ubutungane muri ngaha, nyakubahwa musitanteri wa komine nziza ya Gitega, banyakubahwa mwaserukiye inzego z'umutekano no kwivuna abansi, banyakubahwa bakozi bakuru murangurira imirimo mu rwego rw'inama nkenguzamateka, duhere ku munyamabanga mukuru wa leta, umunyamabanga mukuru w'inama nkenguzamateka n'icegera ciwe, banyakubahwa mwaserukiye ibisata bitandukanye bikorera hano ku mugwa mukuru wa politiki, banyakubahwa murangurira imirimo aha mu nama nkenguzamateka, banyakubahwa abamenyeshamakuru, banyakubahwa mwese umwe wese mu cubahiro n'iteka Imana yamuhaye, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubwa mbere na mbere tubanze dushimira Imana umuremyi wa vyose, yemeye ko tuvyuka turi bazima tukaba muri ibi bikorwa vy'uyu munsi, ndetse ikaba yaraturinze no mu kiringo c'ukwezi twari tumaze turi mu karuhuko, kandi mukaba mwumva n'ubu yabandanije kuturinda aho yakingiye umukenguzamateka yahatswe kugira isanganya. Iyo Mana mwese umwe wese mu kwemera kwiwe mumfashe tuyikurira ubwatsi. Banyakubahwa mwese batumire bahire, turabahaye ikaze hano mu nama nkenguzamateka. Tuboneyeho kandi kubashimira kukuba mwitavye ibi birori vyaho turiko twugurura isasa risanzwe rya Myandagaro umwaka wa 2026. Turazi ko mwari mufise iyindi mirimo, ariko vyose mwabishize ku ruhande muraza kwifatanya natwe muri ibi birori. Kwama mwatwitavye ni ikimenyetso ntabesha ko mudufise ku mutima kandi mutwitwararitse, kuko akuzuye ntikamurikwa. Bashitsi bacu, abarundi barayamaze ngo ntawutera ibuye aho yateretse igisabo. Nimwe mwadutoye, ari naco gituma ari tugiye kwica mu miryango yo ko guhindura ibikorwa, ndetse turanegera abenegihugu kugira tubatere intege mu bikorwa bitandukanye. Twongera turayaga kuko tuzirikana ko aribo badutoye ngo tubaserukire, kanatsinda basokuru barayamaze ngo
amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho. Dufashe rero kano karyo ngo dukeze banyakubahwa bakenguza amateka ku bikorwa vy'iteka baranguye mu karuhuko, aho basanze ku kivi abene gihugu bakabatera intege mu bikorwa vy'iterambere barimwo, bakongera bakumviriza imyitwarariko yabo yo mu buzima bwa misi yose. Mu karuhuko twahoramwo abagize ibiro vy'inama nkenguza amateka twaragendeye intara za Bujumbura, Gitega na Burunga. Muri izo ntara tukaba twaba tujanywe no kwifatanya n'abene gihugu mu bikorwa vy'iterambere, tutibagiye n'ibikorwa vyerekeye ukwemera Imana bari barimwo. Murazi neza yuko muci haba hari ibikorwa vyinshi vyo na cane cane ivyo kwatira abasaserdoti n'ibice vyose bijana kuri uwo mugigwa, eka no mu yandi mashengero naho nyine bafise ibikorwa mwene ivyo. Abo bose twarifadikanije nabo. Ahandi naho twaba tugiye kuganira nabo kugira ngo tubahe impanuro kubijanye no gukunda igihugu, mu kugwiza umwimbu, kubungabunga amahoro n'umutekano, kuvyara ku rugero, gukorera mu makoperative, gutanga amakori n'amatagisi, kubungabunga ibidukikije hamwe n'izindi mpanuro zotuma babaho bamerewe neza. Banyakubahwa bakenguza amateka batumire bahire. Muri iki kiringo c'akaruhuko twahoramwo, umukuru w'inama nkenguza amateka yarifatikanije n'abakristu bo muri paruwasi yitiriwe umuryango Mweranda w'i Nazareti y'Igihango yo muri komine Bukinanyana intara ya Bujumbura, mu myiteguro yo kwakira ibirori vyo kwatira abasaserdoti n'abadiyakoni, harimwo no gushikiriza intambwe z'ubusomyi n'ubukorezi, kugira ngo ico gikorwa co kwatira kigende neza. Kw'igenekerezo rya 10 mu Kakaro umwaka wa 2026, umukuru w'inama nkenguza amateka yaragabiye iyo paruwasi ivyuma bifasha mu gushikana amajwi kure. Bukeye bwaho kw'igenekerezo rya 11 mu Kakaro, umukuru w'inama nkenguza amateka ari kumwe n'icegera ca mbere ciwe n'umukenguza amateka yatowe mu ntara ya Bujumbura hamwe na bamwe mu bashinga amateka batowe muri iyo ntara nyene baritavye ivyo birori. Kw'igenekerezo rya mbere Myandagaro umwaka wa 2026 naho, umukuru w'inama nkenguza amateka yarifadikanije n'imvukira zo muri komine Bukinanyana yo mu ntara ya Bujumbura mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine. Wamuhimbazwa buri mwaka ku munsi wa gatandatu wa mbere utangurira ukwezi kwa Myandagaro. Uwo munsi kakaba kabaye akaryo keza ko guhuza abavuka komine n'ababa mw'ikomine kugira barimburire hamwe ivyaranguwe, ivyagoranye, bongere bigire hamwe umuti wibagoye n'imigambi mishasha y'iterambere. Kuri uwo munsi nyene, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka akaba ari yifadikanije n'imvukira zo muri komine Bururi yo mu ntara ya Burunga mu guhimbaza uwo munsi mukuru wahariwe amakomine. Cembandaniza aho nari guhera kubera ko hari ibindi bica bikurikira. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka nawe yararanguye igikorwa co kwimbura umuceri ku mutumba Mparambo muri komine Cibitoki yo mu ntara ya Bujumbura kw'igenekerezo ya 9 mu Kakaro. Kabaye akaryo ko guhimiriza bene gihugu
bo muri iyo micungararo kwijukira ico giterwa n'uturima two mu gikoni kugira ngo tubasahirize kubijanye no gufungura neza. Yongera ahamagarira urwaruka ruri mu buruhuko gukura amaboko mu mpuzu rugakora ibikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere. Twokwibutsa ko ibikorwa nk'ibi ari akarorero keza indongozi iba yerekanye kanatsinda uwutera uburezi arabwibanza. Rero natwe dukura amaboko mu mpuzu twijukire ibikorwa byo kwiteza imbere, ni naho tuzoshikira bidatevye yambona kazoza y'igihugu cacu. Kwigenekerezo rya 15 mu Kakaro umwaka wa 2026 naho icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yari ifatikanije n'abenegihugu bo muri komine Mwaro y'intara ya Gitega mu bikorwa vyo gutegura amatuta yo kugwiza imivyaro y'ivyamwa bitandukanye hamwe n'izi biti bibana n'ibindi bitegwa. Yaboneye akaryo ko guhamagarira abenegihugu baho kwijukira kwimba ibinogo vya Nyabarega kugira ngo bagwize umwavu kama. Ku banyeshure bari mu buruhuko yabahimirije gufasha abavyeyi mu bikorwa bitandukanye, kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere, kwitaho ibijanye no gukingira ibidukikije n'isuku muri rusangi, na kare igiti kigororwa kikiri gito. Muri ico kiringo c'akaruhuko icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarifatikanije kandi n'abenegihugu bo ku mutumba wa Gitora muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega kwigenekerezo rya 16 mu Kakaro 2026 mu bikorwa by'iterambere rusangi byo gufyatura amatafari yo kubaka ishuri shingiro rya Shunge. Kakaba kabaye akaryo ko guhimiriza abenegihugu kuguma ku kivi, kugwanya ubunebwe, kurima mu myonga, kwijukira isuku n'isukura, gusibura amabarabara y'imigenderanire no kwitwararika indero y'abana. Kuri uwo munsi nyene icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarishikiye kw'irerero ry'imfuvyi ryitiriwe Keza K'Imana ry'Inyabiharage ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega, aho yari aherekeje nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu gushikiriza imfashanyo zigizwe n'ibifungurwa hamwe n'ibindi vyankenerwa. Kwigenekerezo rya 30 mu Kakaro uno mwaka ivyegera vy'umukuru w'inama nkenguzamateka barifatikanije n'abenegihugu bo mu mazone ya Gatabo na Mugeni zo muri komine Makamba mu ntara ya Burunga mu bikorwa vyo guharura no guca imifurege y'ibarabara rihuza ayo mazone. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaboneyeho akaryo ko guhamagarira abenegihugu bo muri ayo mazone kubandanya ibikorwa vy'iryo barabara na rirya rituma urudandazwa rukomera hagati y'ayo mazone n'igihugu kibanyi ca Tanzania. Mu nyuma y'ivyo bikorwa ivyegera vy'umukuru w'inama nkenguzamateka bakaba baciye baja gushigikira imigwi y'inkino y'ayo mazone, aho bayironkeje n'ingabire y'imyambaro y'impuzu z'inkino, imipira yo gukina n'akabahasha mu ntumbero yo kubatera intege.
banyakubahwa bakenguza amateka batumire bahire mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire y'inama nkenguza amateka n'izindi nzego twisunze kandi wamwibutsa wabasokuru uvuga ko akanyoni katagurutse katamenye iyo bweze mu gihe twari mu karuhuko banyakubahwa kenguza amateka baragize ingendo zitandukanye hakurya y'imbibe z'igihugu cacu kuva ku igenekerezo rya 27 ruheshi gushika ku rya 6 mu kakaro uno mwaka abakenguza amateka Siriyake Nshimirimana na Gadeni y'ukuri barafashe urugendo rw'akazi rwabashikanye mu gihugu ca Maroc aho bitavye ibikorwa vy'ihwaniro rya mbere ryo guhanahana ivyumviro kubijanye n'imigenderanire hagati y'inama nkenguza amateka ya Maroc n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka zo ku mugabane wa Afrika hamwe no kubijanye n'ibiganiro hagati y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka z'ibihugu biri mu nzira y'iterambere vyo kuri uwo mugabane nyene kuva ku igenekerezo rya 8 gushika ku rya 22 mu kakaro 2026 naho abakenguza amateka Sabite Baranyizigiye baritavye ibikorwa vyo mu migwi byabahuje na bagenzi babo bahurikiye mu nama y'abatowe y'ibihugu vya Afrika hamwe n'isasa risanzwe rya mbere ry'ikiringo kigira ndwi ciyo nama y'abatowe banyakubahwa kenguza amateka batumire bahire mu karuhuko turangije twarashoboye kwibonera no kumviriza ibibazo bitandukanye bihanze abenegihugu badutoye na cane cane mu bisata vy'uburimyi amagara y'abantu n'indero dufasha akanya rero kugira ngo dusabe ubushikiranganje bubijejwe burushirize kuba hafi abenegihugu ivyo bibazo bitore inyishu mu gisata kibidukikije twasanze ahatari hake isi ndimwa iriko itwagwa n'inkukura kugira ngo dukingire isi ndimwa duhamagarira abenegihugu bose babifashijwemwo n'ibisata vya leta n'amakomine kwijukira gutera ibiti ku mitumba no guca imikobeko banyakubahwa kenguza amateka batumire bahire nivyo twahora mu karuhuko ariko twisunze impanuro za basokuru bacu ko isuka ya mirima itagwa ingese reka dutangurane irisasa turiko turugurura n'inguvu hamwe n'umurindi bishasha kubera ko abenegihugu badutumye batwiteze ko vyinshi kandi bishasha duhamagariwe kubera ko abenegihugu badutumye batwiteze ko vyinshi kandi bishasha duhamagariwe kubarangurira muze rero ejo aho bukera duce tuja ku kivi vuba na bwango kuko uwushaka umuce acika ijoro mutwemerere rero tubamenyeshe ko muri rino sasa risanzwe rya myandagaro umwaka wa 2026 uretse iyindi mirimo duhamagarirwa tuzorangura inama nkenguza amateka izokwihweza integuro z'amabwirizwa aho mbere leta imaze kuturungikira zitatu izo nazo zikaba ari izi zikurikira integuro y'ibwirizwa ritunganya ivyerekeye uburenganzira bwo kuronka amakuru
agenewe bose. Ubwa kabiri, integuro y'ibwirizwa rihindura itegeko ku bafise igitabo c'inzira c'icubahiro no ku bafise igitabo c'inzira c'akazi. Banyakubahwa bakenguzamateka batumire bahire. Hampande y'izo nteguro z'amabwirizwa tuzokongera tubandanye dukurikirana ibibazo bihanze abenegihugu, tubahimirize kubungabunga amahoro n'umutekano hamwe no kubandanya bahurumbira ibikorwa vyo kwiteza imbere. Nk'uko twabikoze tugitangura kino kiringo c'indwi c'inama nkenguzamateka, muri risasa dutanguye tuzogendera amakomine yose y'igihugu dufise intumbero zikurikira. Ubwa mbere, tuzoba tugiye kuraba ahishirwa mu ngiro ry'itunganywa bushasha ry'amakomine rigeze, inyuma yaho leta y'u Burundi ishiriyeho iminyanyuro ya politike nshasha yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Ubwa kabiri, tuzoba tugiye kuraba ko ivyo twafunditse igihe twagendera amakomine vyashizwe mu ngiro, na cane cane yuko twabagendeye ariho bari bagitangura ikiringo cabo banyakubahwa musitanteri. Tuzoba tugiye kandi kuraba ko ivyo baranguye mu kiringo c'umwaka bamaze bari ku kivi. Reka kandi twongere twibutse banyakubahwa bakenguzamateka ko twebwe twatowe dutegerezwa kuba ijisho n'ugutwi vy'abenegihugu muri vyose na hose. Duhamagariwe rero kuba akarorero keza mu kwitaba ibikorwa vy'iterambere rusangi bitunganywa mu ntara n'amakomine twatowemwo. Twame tuzirikana ko akazi kacu atari kwemeza integuro z'amabwirizwa gusa, ahubwo ko dufise umwitwarariko w'ineza y'abenegihugu bose. Tubashikirize kandi ko tuzobandanya gutunganya ingendo n'inama zitandukanye hagati mu gihugu mu ntumbero yo gutsimbataza umugambi wa leta wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu no gukurikirana ubuzima bw'amakomine. Tuzobandanya kandi ibijanye no gukarihiriza ubwenge abakenguzamateka n'abakozi bose bo mu nama nkenguzamateka kugira ngo bibafashe kurushirizaho kurangura neza imirimo bajejwe. Mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti n'imigenderanire myiza hagati y'inama nkenguzamateka n'izindi nama nkenguzamateka, tuzobandanya twitaba ibikorwa mpuzamakungu vyerekeye abashingamateka n'abakenguzamateka. Banyakubahwa bakenguzamateka batumire bahire. Imbere yo kurangiza, twashaka gukeza cane nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kwiteka ridasanzwe yatewe ndetse ryatewe igihugu cacu c'u Burundi mu kuronka ubushimwe butandukanye ku rwego rw'isi. Inama nkenguzamateka imwifurije kubandanya atera imbere nk'umuzinga mu bikorwa vy'iterambere n'imibano arangurira abenegihugu. Tuboneyeho kandi akaryo ko guhoza abenegihugu baherutse kuburira ivyabo mu isoko nkuru ya Ngozi n'ahandi, tubahimiriza kwijukira gukingira ivyabo mu kugiriranira amasezerano n'amashirahamwe y'ubwishingizi, les sociétés d'assurance. Nk'abatowe duhamagariye abenegihugu bose gucungera neza ahantu hose hahurira abantu benshi, babonye ikibateye amakenga bakakimenyesha abajejwe umutekano hakiri kare mu ntumbero yo kuzitira tutaronegwa.
tukaba turangije twongera kubashimira mwebwe mwese mwitavye buno butumire ku mwitwarariko mwama mwagiriye urwego rw'inama nkenguzamateka. Ni no kuri aya majambo dutangaje icese iyugururwa ry'ibikorwa vy'isasa risanzwe rya Myandagaro umwaka wa 2026. Murakoze, Imana ibahezagire.